Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikira kaze mu makuru twabateguriye kuri no wa 9 mu kakaro umwaka wa 2024 duhere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Abarimyi b'ibigori bariko bashorera umwimbu wabo muri Anagesa ngo bazotangura kuronka udufaranga twabo ku munsi wa mbere. Isango ryaraye ritanzwe n'umushikiranganje ajejwe uburimyi. Ibanki y'isi iherutse kurungika umugugizwe n'abategetsi b'iyo banki mu Burundi nkuko muca muvyumva muri ano makuru abategetsi nk'abo ngo bahaguruka ari uko ibintu bitameze neza mu gihugu. Mu kiganiro bahuka naco tugaruka ku kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo abanyororo barengeye ubushobozi bw'amabohero. Elvis niyo mungere ije ndiko ndabashikiriza nongere ndabaramutse ndanabipuriza ikazi. Hari umugwi w'urwego rukuru rw'ibanki y'isi wagendeye Burundi mu ndwi iheze. Umugwi nk'uyo waheruka kugendera Burundi haraheze imyaka irenga 30. Mwene uwo mugwi kubw'amasoko atandukanye RPA ngo haguruka iyo ibintu biba vyifashe nabi cane mu gihugu. Ido na Ines Gakiza. Uwo mugwi wagendeye Burundi kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku igenekerezo ry'indwi uku kwezi kwa mukakaro wari umugwi w'abantu 11 bari mu rwego rukuru wa banki y'isi. Abo bategetsi ba banki y'isi babonanye n'abategetsi batandukanye b'igihugu harimwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umushikiranganje we wa mbere Gervais Ndirakobuca, abajejwe ibigega vy'igihugu nabo mu mashirahamwe yigenga. Nkuko biri ku rubuga X rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu, abategetsi nk'abo ba banki y'isi baheruka kugendera Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987. Inzego z'igihugu ubw'umukuru w'igihugu ubushikiranganje bw'ikigega ca leta zivuga ko abo bategetsi bishikiye mu Burundi kugira birabire ibimaze gukorwa mu migambi yahawe uburyo na banki y'isi kugira bavugane n'ababijejwe batandukanye uko ubutunzi bw'igihugu bwifashe, imigambi yihutirwa y'igihugu hamwe n'uburyo bwashizweho kugira bushikane igihugu kwiterambere rirama. Amasoko atandukanye yavuganye n'uruganda rwa RPA nayo avuga ko abategetsi nk'abo kugira bahaguruke ari uko ibintu biba vyifashe nabi muri ico gihugu bagendeye, kuko ari nabo bafata ingingo z'ibikorwa bishikira ku rubuga kugira barabe ingorane ziba zihari zituma banki y'isi idakorana neza n'ico gihugu. Ku Burundi amasoko yacu amenyesha ko imigenderanire atari myiza hagati y'u Burundi n'iyo banki, kuko u Burundi budakurikiza ibisabwa n'iyo banki byose, bugeze naho amafaranga buhabwa n'iyo banki yo kurangura imigambi asubizwa inyuma ku gice kinini atakoreshejwe. Mu bikorwa vyayo vya misi yose banki y'isi iratanga imfashanyo ikanatanga ingurane ku bihugu, ingurane ibihugu biheza bikishura. Amakuru RPA yahawe n'amasoko yayo avuga ko u Burundi uyu munsi bubonwa n'iyo banki nk'igihugu kitagishoboye kuriha ingurane cahawe. Indongozi z'iyo banki rero zishikiye kwironderera ukuri zo nyene kubiba mu Burundi, banaraba uko bashobora gufasha Burundi kunaguka no kubandanya imigenderanire n'iyo banki. Inyuma y'ugo rugendo abakorera mu gisata c'ubutunzi mu Burundi bafise icizere, kuko ngo abo bategetsi ba banki y'isi ari byo bemeye gufasha Burundi. Amafaranga arenga miliyoni 100 y'amadolari iyo banki iherutse kwemera guha Burundi yo kugwanya imyuzure, amwe mu masoko yacu avuga ko ari ayo bahaye Burundi uburyo bwo kubafasha kuronka amafaranga y'agaciro gutyo bashobore kugira ivyankenerwa vyihutirwa borangura nk'igitoro n'imiti. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni kimwe mu vyizwe mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire mu bihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama y'akarere iheruka kubera muri Tanzania. Emile Nibasumba. Abari mu nama bapfunditse ko abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'u Burundi n'ab'u Rwanda bazohura imbere y'uko ukwezi kwa 11 gutangura kugira ngo bavugane ibijanye n'amatati ari hagati y'ivyo bihugu bibiri. Uwo mwiherero w'imisi 3 waheze kuri uwa mbere
wahuje abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'amakungu hamwe n'abajejwe ibibazo vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko bo mu bihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko nyene. Itangazo risozera uwo mwiherero wabereye mu izinga rya Zanzibar mu gihugu ca Tanzania rivuga ko abo bashikiranganji bahuye bakurikije intumbero yari yatanzwe mu nama idasanzwe igira 23 y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yo kuwindwi ruheshi. Abo bashikiranganji bakaba bahanuranye ko vyiza ibihugu vyoza birisunga inzego n'amasezerano vy'uwo muryango mu gutorera inyishu amatati yadutse hagati yavyo. Abo bashikiranganji baravuze kandi ko batewe impungenge n'ihungabana ry'umutekano mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagashimishwa ariko n'agahengwe ko guhagarika intambara k'indwi zibiri kasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Abo bashikiranganji bobo bakifuza ko izo ngwano zohagarara burundu. Muri uwo mwiherero Uburundi bwari bwaserukiwe na Albert Shingiro, umushikiranganje ajejwe imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu. Hari umuryango wo muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo utabariza uwabo yafashwe bunyuruzwe n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Muyinga. Indwi iraheze uwo muryango utazi wabo aho yajanywe gufungirwa n'imvo zatumye ahagarikwa. Inkuru ya Nadeje Irakoze. Uwo munyagihugu yafashwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze azwi ku izina rya Nibizi Epitas Ismaili, avuka ku mutumba Buhoro muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo. Akaba yafashwe n'abakozi b'iperereza bamurije imodoka ifise ibiyo bitabona ahitwa Ikobero muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga, aho yarasanzwe ari umudandaza nk'uko bivugwa n'umwe mu muryango wiwe. Umugabo n'umudandaza yadandaza Ikobero, akaba yitwa Nibizi Epitas Vidina Kaipa Ismaili, akaba avuka ku mutumba wa Buhoro akimbira Ucamihigo komine Bwambarangwe intara ya Kirundo. Akaba yaranyurujwe ku munsi wa kabiri. Kugeza n'ubu umuryango wararondeye warabuze aho bari. Yanyurujwe yatwawe n'imodokari iyo bitabona mu gihe cy'isaha 11:30 agiye ku masengesho ya mu gitondo. Mu gihe bamaze indwi batazi wabo aho yajanywe gufungirwa nimbo zatumye afatwa bunyuruzwe, umuryango wiwe usaba ushimitse ko atozimanganirizwa ubuzima, ugasaba n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH gufasha bakamenya aho Nibizi Epitas Ismaili afungiwe akanarekugwa, kuko kubwabo atakibi bazi yakoze. Mwijoro ryo kuri wa mbere babiri mu ndongozi z'umugambo CNL ku mutumba Nyabunyegeri zone Rubirizi komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bararekuwe inyuma y'imisine bahagaritswe. Siriyake Duwimana ajejwe CNL kuri uwo mutumba hamwe na Olivier Shimirimana ajejwe inyigisho bahagaritswe n'imbonerakure zari zirongowe n'uwitwa Jamari Bacamugwanko batazira amaheke, aho bakubiswe bikomeye imbere yo kujyanwa mu gasho ka zone Rubirizi mwijoro ryo kuwa kano heze igenekerezo rya 4 Mukakaro. Bukeye bwaho abo banywanyi babiri ba CNL batwawe mu biro vy'iperereza mu gisagara ca Bujumbura, aho barayijoro rimwe bakongera bagasubizwa mu gasho ka zone Rubirizi. Amakuru atangwa n'ababegereye avuga ko abanyagihugu babiri barekuwe babanje gutanga ibihumbi 250 amafaranga bateraniye. Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Nyabunyegeri bakaba bamirira kure iyo ngendo y'imbonerakure zihagarika abantu b'inzirakarengane mu ntumbero yo kubavyaza amafaranga. Umubano si mwiza hagati y'ihinguriro ry'isima Buseko n'abanyagihugu muri quartier Karurama ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke ahari iryo hinguriro. Haheze imyaka abanyagihugu batabaza bavuga ko iryo hinguriro rigira ingaruka mbi ku buzima bwabo, haba ku magara canke ku mutekano. Akamo bagiye baratera abarongoye igihugu bagiye rimwe na rimwe babereka ko batarira busema ariko bikananirana kugira ico bakoze. Uyu munsi uruganda rwa RPA rwashimye gutanguza urukurikirane rw'amakuru kubijanye n'umubano w'izo mpande zibiri. Eric Niyonzima. Katika Karurama ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke no hateretse inguriro ry'isima Buseko. Iryo hinguriro rikikujwe n'imihana y'abanyagihugu. Buseko rero yashinzwe ahora hari hinguriro gitabi BTC yari nasanzwe ryarahagaritse ibikorwa mu mwaka wa 2008
kuri leta nkuru nziza umutumba Karurama no hacibwamo amaparcera agaburirwa abanyagihugu maze baronswa uburenganzira bwo kubaka. Muri 2020 naho ihinguriro Buseko no ryatangura gutegura aho rizokorera maze muri 2012 ritangura gusohora isima. Ico gihe ryari ihinguriro rito cane atangorane n'imwe rifitaniye n'abanyagihugu. Mu nyuma y'uwo mwaka Buseko ryace ritangura kwaguka. Leta y'u Burundi yayongeye amatongo ahari hagenewe inzu z'abanyagihugu. Buseko ntiyanyugwa isubira nayo igura itongo uwundi munyagihugu yari afite ikibanza kinini iruhande yaho. Mu mwaka wa 2015 Buseko yaragutse bimwe biboneka n'inyubako zayo ziraguka maze ingorane zibingorane. Imitigito yabaye imitigito ivumbira ibivumbi. Uyu munsi abanyagihugu babangamiwe cyane ni imiryango itari munsi y'amajana 2 yegere cyane ihinguriro Buseko, ariko abanyagihugu bo bavuga ko nyabona habangamiwe umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke wose. Isekeza ryo kugurisha umwimbo w'ibigori ku kigo Anagesa rizohera mu misi 4 iri imbere, haci hakurikira ukuriha abarimyi. Byaraye bishikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro ko bamenyesha amakuru. Prosper Dodiko akaba kandi yanashikirije nuko umwimbu umaze kwegeranywa ungana mu isekeza rya mbere ryaheze hamwe no mu isekeza rya kabiri ririko riraba. Tumukurikire. Ubushikiranganje buribukije ko igihe cyo kwegeranya umwimbu w'ibigori kizohera kuri uwa gatandatu, hazoba rigenekerezo rya 13. No kuvuga yuko abarimyi bose twahamagariye kuzana umwimbu ku wa gatandatu tuzoba duhejeje. Ico rero muribuka yuko twababwiye tuti nibazana umwimbu hama tubone leta amahera itegekanya kugira ngo tubishura amahera tuzi. Ubu rero turanezerezwa nuko abene gihugu bitabira ako kamo gushika naho kwiyegeranya rya mbere muravyibuka twegeranije itoni zirenga ibihumbi 36. No kuvuga itoni ibihumbi 36 n'ibiro 53. Ico ni kiringo ca mbere kandi izo toni zose zaramaze kurira, ariko muravyibuka ko twase twugurura ikindi kiringo ca kabiri hoho tutariha twavuga tuti babanze babizane tubone ibihari hama tubone amahera kenewe. Gushika rero izi tariki kuri ico kiringo ca kabiri baramaze kwegeranya itoni zirenga ibihumbi 32. No kuvuga itoni ibihumbi 32 n'ibiro 683. Ivyo rero nivyo bitarari. Aha rero hazoca hiyongera ko ibyo bariko bareganya uno munsi gushika ku wa gatandatu. Byumvikana yuko ibyo biringo bibiri sinzi ko mwacumbise neza, nuko yuko ikiringo ca kabiri twagarukiye ku itoni ibihumbi 32. Ku kiringo ca mbere twari ku itoni ibihumbi 36. Byumvikana yuko ibyo bice bibiri tumaze kurenza itoni zirenga ibihumbi 68. Hagazoca hiyongera ko rero ibyo bariko baregeranya kuva uno munsi gushika ku wa gatandatu duheraheze. Nico gituma rero twaciye dufata ingingo yuko uhera kuwa mbere niho tuzoca dutangura kubariha ibyo bigori begeranije. Tukaca dusaba rero abene gihugu yuko bokubahiriza ico kiringo. Hari undashije kuba bone kabisa kuva kera genda yuko ntunze kabisa ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu bose cyabwira undushitunga naze gaha duharure dushira ha kumeza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari mutunza ndusha abidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje ndetse mpandazi ko bizimvye. None nobimenya gute? Nobimenya gute? None mwe kubera iki mutogira nkuko aho tuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo wari kwa ngo yatubujije kumuvira ubone ari kwa unwa cenwa mu byo ndondeye. Amezi 5 araheze abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu iraba ivy'ubuvuzi INSP bataronswa agafashanyo kabo Preburse mu rurimi rw'igifaransa. Abanyeshuri bavuga ko muri kino gihe bugarijwe n'ubukene butagira izina, basaba leta n'igisata kijejwe gutunganya ibijanye n'ako gafashanyo gukora ibishoboka byose bakaronswa ako gafashanyo batarata ngo bomoke. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. Bamwe mu banyeshuri bo mu kigo cy'ubuvuzi INSP bamenyesha ko amezi 5 arumanye batararonswa agafashanyo kabo. Abamaze gukora kuri ako gafashanyo naho umwaka wa mbere gusa, ariko nabone bakavuga ko bamaze kuronswa amezi 2 yonyene. Abo banyeshuri bamenyesha kandi ko insiguro bahabwiye babajije icyatumye bataronswa agafashanyo zibagora gutahura. Uyu ni umwe muri abo banyeshuri. Tuzomara ukwezi kwa gatanu mu mpera z'uku kwezi kw'indwi tutararonka agafashanyo ngurane gasanzwe kagenewe abanyeshuri biga mu makaminuza ya leta. Tumaze kubona iryo teba ry'ako gafashanyo
twavuye twitura abaserukira abanyeshuri mu kigo INS. Umugabo bubu nta nsiguro bafise kuko insiguro baduha insiguro tubona ko zidafashe. Muri kino gihe abanyeshuri basaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo indero gutorera umuti mu maguru masha ikibazo cyabo. Abanyeshuri biga ku kigo c'ubuvuzi INSP turatera akamo ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo indero buciye mu biro bijejwe agafashanyo ngurane hamwe n'imyimenyerezo kudufasha mu maguru masha amazi atararenga inkombe, kuko murazi yuko ubuzima butera buzimba mu bihugu. Tugishobora kuba muri iki gisagara bakatuzanira agafashanyo ngurane dukeneye kayo mezi yose bakayazana kugira ngo tubandanye dushobore kubandanya tubaho. FPR yavuganye na bamwe mu bakorera mu gisata gitunganya ivyabo gafashanyo bemeje ko bivugwa nabo banyeshuri bo muri INSP ari byo. Ku ruhande rwabo bamenyesha ko abo gafashanyo kacerewe kubera hari ivyo bari bakiriko baratunganya. Bagire ko banahumuriza abo banyeshuri ko mu mpera z'ukwezi kw'indwi bazohabwa agafashanyo kabo kose. Uyu munsi mu Burundi bwose mu bibanza bigera kwijana n'indwi niho hatangujwe ikibazo ca leta giha uburenganzira abahejeje amashuri y'inyuma y'ishure shingiro gutangura amashuri ya kaminuza. Mu gihugu cose abanyeshuri bangana n'ibihumbi 51,296 nibo bitabiriye ico kibazo. Kubw'umushikiranganji w'indero François Habyarimana, abanyeshuri b'abigeme nibo bitabiriye ku bwinshi ico kibazo, aho mbere hari n'abaje gukora batari bitezwe. Dutege yompi François Habyarimana, umushikiranganji w'indero. Hari igihe wasanga hari abanyeshuri batari bitezwe baje gukorera ahacaka ahandi, ugasanga ibibazo biciye biba bike, ariko ako kabazo kaciye gatorerwa umuti. Ko hari abatwituye batari batekanijwe bahungutse nabo nyene basaba gukora iki kibazo, nubwo tutari bwaraba impapuro bafise kubera batwituye ejo, twaciye tubemerera yuko bakora, hanyuma ibisigaye tukazobiraba mu nyuma. Ariko nabo nyene amanota yabo akazokwemerwa ari uko tubonye yuko koko bakurikije ivyasabwa byose. Rero muri rusangi abanyeshuri bariko barakora iki kibazo bari bitezwe bangana 51,296. Muri abo hafi ibice birenga gato 54% nabigeme. Murumva yuko twateye intambwe, abigeme ari basigaye bakora ari benshi kino kibazo tanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Bariko bakorera ico kibazo mu bibanza 107. Muri ivyo bibanza 107 ikibanza kimwe kiri mu gihugu ca Kenya i Nairobi, aho abanyeshuri biga programa y'u Burundi nabo nyene bariko barakora iki kibazo. Twababwira yuko mu bariko barakora iki kibazo harimwo abashika 791 iga ibijanye no kuvura. Mu kiganiro bahukacu uyu munsi tugaruka ku bitigiri vy'umurengera vy'abanyororo bari mu mabohero makuru y'igihugu, aho bigaragara ko abo usangayo barengeye ibitigiri ayo mabohero yagenewe kwakira. Abatumire bacu barerekana igituma ivyo bitigiri biba umurengera n'icokorwa kugira bigabanuke. Ikiganiro bahuka mu gishikirizwa na Nadeje Irakoze. Ubahuka. Icegeranyo c'umugwi w'amaho ubutungane n'agateka kazina muntu mu nama nshingamateka cashikirijwe mu nama ya bose kwigenekerezo rya 5 ruheshi muri uyu mwaka. Uwo mugwi warerekanye ibitagenda neza bikomakomeye mu gisata c'amabohero mu Burundi, nkuko vyanditswe n'ikinyamakuru Iwacu kwa 6 ruheshi 2024. Ico cegeranyo kigaragaza ko amabohero menshi y'u Burundi abarimwo abanyororo bangana n'incuro ziri hagati ya 3 hamwe n'indwi z'abanyororo ibohero ryategerezwa kwakira. Uburorero bwatanzwe n'uwo mugwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'ubutungane n'agateka kazina muntu n'ibohero rya Mpimba ryagenewe abanyororo 800, ariko rikaba ririmwo abangana n'ibihumbi 537. Ibohero rya Gitega ryagenewe abanyororo 400, ariko rikaba ririmwo abanyororo 1640, hamwe n'ibohero rya Ngozi igihe ryubakwa ryari ryateguriwe abanyororo 400 gusa, ubu rikaba ririmwo abangana 1771. Nkuko tubandanya tubisoma muri ico kinyamakuru. Mbega none ni igiki gituma ayo mabohero arenze ibitigiri?
ibiheruka gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji w'ubutungane ko hagiye kuza harafungwa abakoze ibyaha bikomakomeye nk'ivy'ubwicanyi, gufata ku nguvu n'ibindi. Ku bindi byaha naho abashikiriza amanza bagategekwa gupfunga umuntu babanje kuvugana n'ubatwara, woba ari wo muti uzotuma abanyororo bagabanuka mu mabohero. Ni igiki categerezwa gukorwa kugira ivyo biharuro vy'umurengera mu mabohero bigabanuke? Ibi nivyo bibazo tugiye guca irya nino mu kiganiro Ubahuka co kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icenda mu Kakaro 2024. Abatumire bacu ni Felix Niyonkuru, umushingwamanza, akaba yarigeze no kuba icariho c'umushikiriza amanza mu Burundi, hamwe na Gustave Niyonzima, umushikiriza amanza, akaba asanzwe ari mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Nadege Irakoze. Kaze efe niki ryanje ryatweze niki ry'abanyagihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru kwa 28 Ruheshi 2024, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Macumi Lieva yamenyesheje ko hari intumbero yahawe abashikiriza amanza bose mu ntumbero y'uko hoza harapfungwa abantu bake nk'inyishu icotuma abanyororo b'umurengera bari mu mabohero bagabanuka. Hanyuma nagira amenyeshe yuko kurwanya ibitigeze by'umurengera by'abanyororo hari ikindi gikorwa cyakozwe mu bushanganji bw'ubutungane, igikorwa cyo gukinga igwirirana ry'ibitigeze by'umurengera. Muri uyu mwaka haratanzwe intumbero ku bashikiriza amanza bose kugira ngo vy'ukuri hageze gufunga umuntu hapfungwe vy'ukuri uwo babona akwiye kwegerezwa ubutungane, atari bimwe byo kuvuga ngo nakawe turazinanye ujya muntu mushire mu gashoce mushire mu mimba abanza kome. Ivyo twarabihagurukiye, haratanzwe intumbero kubashikiriza amanza bose gushika naho bavuga bati kugira ngo umuntu yinjire mu ibohero rikuru nuko umushikiriza amanza mu ntara azoba yabanje vy'ukuri kuvugana n'umushikiriza amanza mukuru akukira. Ariko ivyo bikaba ku byaha bavuga bimwe bimwe, ivyo ntibikora ku caha nka gufata ku nguvu, ivyo ntibikora guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ivyo ntibikora icyaha kugira biturire, ivyaha byo gusesa amaraso n'ivyaha by'umutekano. Ivyo vyonyene uko ari bitanu nivyo twavuga bati umuntu avyagirizwa kwikiranwa ko umushikiriza amanza mu ntara arashobora gufata ingingo. Umugabe ibindi vyaha abashikiriza amanza bose barantawe intumbero y'uko habwirizwa gufungwa uwo babona vy'ukuri bikenewe kugira ngo utungane umwigereze. Mbega none niki gituma amabohero mu Burundi yamarimwo abanyororo b'umurengera? Umushingwamanza Felix Niyonkuru yahoze ari cariho c'umushikiriza amanza mu Burundi atangura yerekana imbonyamukuru zituma abanyororo baguma biyongera mu mabohero. Aha novuga ubwa mbere yuko igituma ca mbere nuko leta ya CNDD FDD yafashe gufunga abantu nk'igikoresho co kutoteza, co kunumya no kugirira nabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Naho mubona haba amenyesha makuru, murabona nka Floriana igihe urubanza yaciriwe kwari kugira abandi bamenyesha makuru bose bagira ubwoba ntihagira gusubira gusorera iciyumviro kidahuye aba CNDD-FDD. Aha twovuga abanwanyi batari bake, haba muri societe civile, muri ukangene ruko kiyafunzwe, haba mu migambi itandukanye itavuga rumwe na leta, abaseneri ngene batotezwa imisi yose bagafungirwa ubusa, bagafungwa ntibanacibwe n'imanza. Muravye aba MSD hari n'abaciriwe imanza mbere za ngondagonde, ikambere naho bahereje ibihano vyabo ntibashobore kurekurwa, bahaguma mu mabohero kandi barahejeje ibihano. Turabona yuko ari igikoresho leta yatoye kugira nyene inumishe yongere ihungabanya agateka k'abo bantu. Ikindi novuga ni biturire vyiraye muri ubwo rwego, aho uyu cankuri yashobora guha udufaranga haba inyambiramba bicanke umushikiriza amanza ati mfungira uyu muntu. Ikindi novuga kinakomeye cyane kurusha ivyo ni ukwivanga kwa leta muri rusangi mu
butungane bw'u Burundi. Aha mbere nkavuga yuko abari nyuma y'ivyo bintu novuga ubwa mbere ubutegetsi administration abo uravye nko mu ntara ukaraba mu makomine usanga haba misanteri haba eburamatari aribo baha itegeko umushikiriza manza kugira afunge canke arekura umuntu narirya n'amategeko yaha ububasha abashikiriza manza budasanzwe atwoja nko ku ngingo ya 85 y'igitabo cerekana ingene imanza zitohozwa kandi zikaburanishwa aho bavuga yuko umushikiriza manza ari we araba ikurikizwa ry'amategeko ikambere akanacungera n'ibikorwa byabo izo nyamiramabi ikambere nabo bose bafise ububasha nk'inyamiramabi ariko rero ugasanga ariko ategekwa n'umutegetsi mu ntara canke muri komine abandi novuga n'umuganga uri ku butegetsi nuko kenshi ingingo zose zifatwa mu butungane zisigaye ziva mu ngoro z'imigambwe umuganga uri ku butegetsi aho igenwa mbere ryabo twita n'abashikiriza amanza canke utwara amasentare atandukanye eka mbere no guha akazi abantu mu butungane birinda guca muri uwo mugambwe bigaragara yuko uwaguhaye ari ukorera hariho aho baca bahengama rero ugasanga umushikiriza amanza aho gukurikiza amategeko y'igihugu ari hakurikiza amategeko y'abamuhaye akazi ari wo bita umugambwe uri ku butegetsi aho rero haca hazira ko bamwe bita abagenero b'abapolisi n'abasirikare bakomakomeye cyane aha rero no kongera ko n'imbonera kure zihaye ububasha budasanzwe bwo guhagarika bwo gufungisha abantu ko bashatse atana amategeko akurikijwe. Ivyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka byo bifise ico bigiye gufasha. Umushingwamanza Gustave Niyonzima amenyesha ko mu byo yashikirije atamutu uri mu namba. So bwa mbere ivyiyumviro nk'ivyo bishikirizwa habona n'ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi ivyo vyamye bivugwa muri rusangi ariko ugasanga ntibishizwe mu ngiro rero ico novuga nuko uri kuraba ivyo yashikirije umuvugizi w'ubwo bushikiranganje hari ivyaha bimwe bimwe yavuze ko ari vyo bigiwe gushigwa imbere kugira umuntu ashobore gupfungwa ahandi kugira bashobore ico no kwita desengorgement carcéral bashobore kuza barareka abantu baburanye bidegemvya ico novuga kuri ico nuko sumuti si solution izobitowe kugira habiyo desengorgement carcéral mu mabohero atandukanye kuko uri kuraraba n'abantu benshi bari mu mugwi w'ivyo bipfuza nyene ko batopfungwa ariko usanga nubu bagipfunzwe ataco bazira bamwe bacaguwe kumvo za politike ugasanga hari n'abarekuwe abaronse amagrâce présidentielle bere hariho n'abantu usanga mu byo bita amachambre de conseil bararekuwe yaba mu gisata ca mbere mu gisata ca kabiri ariko kumvo za politike ugasanga nubu baracapfunzwe rero uri kurabiraba ni benshi batari muri uwo mugwi bavuze ko bazopfungwa nyabantu mu vyerekeye ivyaha bikomakomeye vyo gufata ku nguvu vy'ubwicanyi n'ibindi vyaha bikomeye ariko ugasanga ntibabikoze ariko bagumye mu mabohero y'abakumvogo zivuye hejuru nk'uko mwama mu vyumva. Umushingwamanza Felix Niyonkuru asanzwe yarigeze gukorera mu gisata c'ubutungane amenyesha adahigimanga ko abashikiriza amanza atabubasha bukwiye bafise bwo guhindura ibintu ahubwo ko kugira abanyororo bagabanuke hobanza kurenganurwa abarenganijwe bari mu mabohero. Nuko nayimbijije kubivuga ububasha bafise ni buto cyane kuko uravye n'urwego rw'iperereza sinari ruvuzemo ngaha mbere n'urwego rw'iperereza rurimwo mu bivanga mu vy'ubutungane hamwe n'umushikiriza amanza naho yoba umeze gute ataburenganzira afise bwo kuja kuraba iriko birakorerwa muri urwo rwego rw'iperereza mbere uko ndabizi nanabikozemo mbere naho batelefone umushikiriza amanza bati hariho dosiye y'umuntu yitwa naka aragira gushikira ucumwumviriza ucumufunga amategeko yarategekanye mu gace k'154 ntihenze aravuga neza yuko imbere yo gufunga umuntu ubanza kubona ko hariho ivyemezo sindamusiga vy'uko uwo muntu afungwa ariko byarahindukiye ubu babanza kugufunga hama bagaca barondera ivyemezo mu nyuma none hokorwa iki ico korwa nuko hofatwa ingingo ziboneka hakarikurwa abanyororo
ubutungane bwejeje abahejeje ibihano bahawe n'abanyororo ba politike reka leta nayo nyene yokoresha uburyo bwa none mu kubika amadosiye mu butungane no mu mabohero kuko hari abanyororo benshi batazi amadosiye yabo ahageze mu kubera ibikwa ryabo hama hakaboneka ubwigenge nyabwo ry'urwego rw'ubutungane na cane cane kurira gukoresha ubutungane nk'igikoresho ca politike hama hakubahirizwa cane cane n'ingingo zasohowe na sentare aho rero ivyo bibaye abanyororo bazogabanuka. Umushingwamanza Gustave Niyonzima mu gusozera avuga ko usibye ko ivyo ubushikiranganje bw'ubutungane bwashikirije bitazotanga umusaruro ahubwo hamwe vyo nakogwa vyoba bije guhonyanga amategeko asaba nyabona ko abajejwe intwaro boreka kwivanga mu vy'ubutungane gutyo ubutungane bukigenga. Rero umuntu ariko arantaraba n'amategeko arashobora kwibaza ati mbega barashobora gusubirira amategeko ntibibaho ntibashobora gufata ingingo nk'izo hariho ivyaha usanga bivuga biti iyo umuntu abikoze biva ku minsi ingana uku bishika ku myaka nk'iyi canke amezi nk'aya n'amanda angana uku bigoye rero kubisubirira ngo umuntu ntumupfunge kuko azoba ari nko kugwiza ugwangara kudashigikira kubahiriza ico no kwita l'ordre public même si en sauvegarda les libertés individuelles boba babishize imbere ariko hari ibintu byinshi bishobora guca vyikikwa inyuma hakaba inkirikizi ugasanga abantu bariko barakurikiranwa bagomvye kuja muri uwo mugwi utuma badapfungwa bicisha inyuma y'ivyo mu gutanga ibiturire no mu gukoresha akamwana wa mama ugasanga rero habaye désordre total gusumba uko vyari umuti ntiwari kubuko ahubwo umuti wari kuraba ati mbega abantu bapfunzwe koko ivyo bagirizwa n'ivyo mbega abantu bahawe grâce présidentielle bakiri ngaho bo bahowe ikintu twobatezurira amategeko agakurikizwa canke abandi bakurikiranwa ku vyaha bisanzwe bagipfunzwe kumvu za politiki bo ntibobanza kuvaho naho hakomeye cane ho gukonfiantizanya abacamanza abashikiriza amanza abo bose mu kubaha ubwigenge bukwiye koko ntibabategeke ubutungane bugire ukwigenga kwabwo urwego nshingwantwara ariyo pouvoir executif rutabagiye hejuru nivyo bikomeye cane bizotuma haba désengorgement carcéral. Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu. Nino kuri ibi bishikirijwe n'umushingwamanza Gustave Niyonzima dusozereye ko ikiganiro ubahuka cyo kuri w'icenda mu kakaro 2024 aho twariko turabira hamwe ibituma abanyororo bamara umurengera mu mabohero y'u Burundi n'umuti wotogwa kugira ivyo bitigiri bigabanuke. Abatumire bacu bakaba berekanye ko ibyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane atari wo muti ku kibazo c'umurengera w'abanyororo mu mabohero. Ndashimiye abatumire bacu ku mwanya baduhaye hamwe n'ivyiyumviro baterereye. Ndashimiye abafashije gutegura kino kiganiro hamwe namwe mwese mwabiteze yompi. Kuri mikro mwari kumwe na Nadege irakoze naho ubutaha. Ubahuka. Ni kuri ico kiganiro ubahuka nciye sozerera ano makuru mwakoze kudutega yompi ibihe vyiza ahiwayi.